Mu gihe uno musi igenekerezo rya 16 Gitugutu hahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe gufungura neza abene gihugu, twaganiriye bemeza ko gufungura neza bikigoye hano mu Burundi ngo kuko amikoro ari make kandi n'ibintu vyazimvye n'ubumenyi bujanye no gufungura neza akaba ari buke. Uzoba ufise ibihumbi 2 ugende kugura umwembe, uzoba ufise ibihumbi 2 ugende kugura ivoka, habwo wirukanka kurondera ubunga n'inusu y'ibiharage. Niko bimeze, nta camwe uzoronka ufise inoti ya 2. Kiretse ko ntoba ndabifisemwo impamya bushobozi, iyo umuntu avuze ati icamwa ndakirye araja kwisoko akakigura mu gihe aba atakirimye. Rero haba hakenewe inyigisho kuba bifitiye impamya bushobozi. Ikijanye n'ivyamwa birima bake, ni bake rero biyumvira ngo baje kubigura mu isoko bamenye navyo kuba umubiri ubikeneye. Bagasaba leta ko yogwiza inyigisho zijanye no gufungura neza, bagwize n'imbuto z'ivyamwa mu bantu kuko ari byo bizimvye kurusha ibindi muri ya migwi 3 y'ifungurwa. Ico novuga nk'umwene gihugu nosaba leta, hasanzwe hari umugambi twamadukurikirana bavuga ewe Burundi urambaye wo gutera ibiti. Nuko muri uwo mugambi bo leta yoshiramwo ibijanye n'ivyamwa kumbure mu ngo canke mu bene gihugu, bakaba bafise amatongo canke impangu zagutse bagashobora gushiraho hivyo vyamwa kugira bishobore kuza birabafasha mu gufungura neza. Nazobura inusu y'ibiharage, abura amakara y'amajana 5 ntagiteka ibiharage, hanyuma ngo agiye kugura icamwa akigura iki, ntagira haraza abana unasikia bitakuwaye ni Mungu tu abereka ivyo bokora mu mashira hamwe kugira nabo baronka ivyo bafungura. Mwamenya ko uwo munsi mpuzamakungu hano mu Burundi uri kuhimbarizwa mu ntara ya Kirundo.